ari bo babo bafashanya nabo bakasha baza gushaka kwiba ngaha bajaneyo sivyo bariho kandi ukaza wumva bariko batwishima ko ngo baraturenze kandi baza kutwiba haje ukwivye ntaguca amaboko ntaca abakozi kandi umusuma nubundi ino umusuma kubera ko iki gihugu ni cacu umuntu wese azi ko turi kumwe sivyo aza korera igihugu ntaze yite gukorera umuntu nakore avuga ati je nkorera igihugu. Yes, turabaramukije cyane mugwe mwese mudukurikirana muri mu mpande zine z'isi zitandukanye, turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Liam Promoter behind the camera. Ego ndi kumwe kandi na Link Arlene Alou comme d'habitude monsieur kwa mini maso yinyana. Yeah. So wowe turagira subscribe bandanye ugira subscribe kugira ngo ino nkuru buriko dushize kiganiro uzozora kiraba hama muti bagira guys haraka nimero ngaho wifuza guterera kino gikorwa turimo. Yeah. Wumva ko tumushimisha haraka nimero kari mikashe ngaho. Ego. Samafaranga gose urashobora no kutwandikira ukaduha ivyiyumviro hariho n'akanimero ka WhatsApp. Ego reka ndakwakire cyane Link Arlene Alou. Ya ndabaramukije cyane ndakuramukije cyane nawe Liam Promoter. Yeah. Avant tout nuko nshaka kubabwira yuko mazi imisi n'umwe mazi ya Story Water mazi meza cyane. Mwari mumaze imisi mubona amafoto nari maze imisi postinga canke utu video mfise amazi ya Story Water ariko uyu munsi turabona nakandi kantu ufise bakita gutako Story Tangawizi. Ego ni ako kantu rero ryari narakihereje kararyoshe. Bon ni tangawizi ushobora kunwa ishushe si ya tangawizi ya yindi banzo kanwe ko kwanza si ya tangawizi ya yindi nka ya yindi twari tumenyereye ijya parce que ntushobora kunywa ishushe ujya ntushobora kunywa ishushe mugi Story Tangawizi. Abantu ni ibintu ni sawa cyane turabamagara cyane kwitura uruganda Gwa Societe Story Company. Societe Story Company iri mu Kamenge impande y'isoko juste nyine najya kuri sisi mu Kamenge. Ndakonganiye iri mu ma commune bavuga ma commune atandukanye. Ari mu bisagara bitandukanye. Ariho mu Kamenge, ariho mu Kinama, ariho Ruguru. Mu Kamenge ni commune Ntahangwa. Mu ego ariho Ntahangwa ariho mu Kamenge mu mazone basi atandukanye just mu mazone atandukanye no ni zone be uje muri interieur ntiriyo Societe ziriyo reka inkuru tuzoyibaha neza mu biganiro tuzobaha show. Yeah karibu cyane Link Arlene Alou ndakubwira ko wanavyibushe cyane uko uratagata na Story Company rikira bikora neza from namuntu yonwa mazi ya Story Company canke anwe Story Tangawizi ngo areke kuvyiwa canke areke gutagata. Yeah Story Water na Story Tangawizi kabisa uvyihereza bari ibintu bimeze neza cyane. Ego reka rero twakira uramutse abakunzi bawe. Yandi baramukije cyane nari ndabakumbuye kandi cyane ndabakunda gose musanzwe mubizi. Si vyinshi no bivuga ko ivyo wonye ko murazi yuko ndaba. Ego reka twinjire neza na neza mu kiganiro nyezina ndaza ko ndafise utubazo nshaka kukubaza kugira ngo tudusangize abantu nabafise ibyumviro muri commentaire murahawe ikaze cyane. Turaza ku makuru yacu turaza kwibanda cyane mu Burundi. Hari abarundi benshi nubwo ko bataye akaranga mutima. Bagerageza kugambanira igihugu cabo. Ndashaka udusangize umwihwezo wawe kubera iki benshi bagambanira si bose bamwe bagambanira igihugu cabo. Ngerageje kunganira nibaze yuko hari abantu abarundi bamwe bari barashize mu mutwe yuko bazoronka ubuzi bwa leta. Mu bisanzwe n'umukuru w'igihugu yamayatubwiye twese nitwoherera mu buzi bwa leta cyane
nivyobaho nibo bishobora niyo yafata abarundi bose none commerce zicakora bande korora bizaca bikora bande kurima bizaca bikora bande twese tugiye mu buzi bwa leta eske abayoutubeuse bazaca bava hehe twese tugiye mu buzi bwa leta ifu ko dukora ubuzi bwose tukorora tukarima ndetse nibi dukora natwe kuko twe natwe bwe birahemba ntidukorera ubusa ntimuze mubone tuza kuvuga ngo tuvugira ubusa kuko natwe bwe dufise ayo twinjiza aciye ku rubuga rwa YouTube rero umuntu wese yashize mu mutwe yuko azogira iki azobona ko igihugu kizomuha azokura amahera yo kubaka inzu mu buzi bwa leta canke azozarambara ari uko yahembwe azozaragura karato kubera yahembwe abo onye ategereza kugambanira igihugu kubera ko formula aba yarakubise mu mutwe ziba ari umurengera abaza ati jewe burya rero igihugu nico buraro n'uburamuko bien sûr ntamenye abantu benshi guys hano abantu ndashaka twasura Nyakarongo igihugu cyaratwibarutse cyaratwigishije simpaka buri kimwe cyose ari igihugu kizokora everything none tuvuge ko ariyo mpamvu tubona benshi ntibubaha indongozi ni mwiyo nzira bagira nti tuvuge ko bimaze kubayangarana benshi ariyo mpamvu tubona benshi batanguye kutubaha indongozi ego urazi impamvu amaze gushira mu mutwe icambere na mbere yuko azahabwa akazi na leta abona yuko ataronse akazi ka leta wabigize n'ujya atwara ari ku butegetsi canke ari mu ndongozi ati jewe onkre ni generale ariko kweri nta kuntu ashobora kugira kweri nga ndonderera akazi orque ntimushobora guhererayo ntidushobora guhererayo twese twese turafise amafamiye y'abantu babategetse ariko ntidushobora kuja ngaho onye ngo tuko turondera ubuzi bwa leta koresha amaboko yawe Imana yaguhaye koresha umunwa wawe koresha n'amaguru yawe mbe ubu gushikisa je simembwa kubera umunwa wanje kubera iki naritahura ubu dufate ko abarundi bose bo kwitahura umwe akamenya secteur arimwo ego iki ifo ko icambere na mbere bitahura bakamenya monde turimo sivyo monde turimo ibintu byose ni kuri réseaux sociaux abana ahubwo bataragira nkaho bavugira just ari nk'umurundi cyane je nibaza yuko ico kintu ni cambere mu buzima ni cambere umusanzwe abantu bagwiza akazi nibagwiza akazi icya kabiri no muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu ni mworore murime igihugu cyacu kibashe gutera imbere kuko dukoresha amaboko tugakoresha umutwe wacu tugakoresha n'amaguru byose ni mu mutwe nta mpamvu nimwe igihugu cyacu kitotera imbere eko turacari ngaho nyene hari abarundi benshi usanga bagambanira nyene igihugu hari bavuga ko uhejeje gusigura bamwe baba barashize mu mutwe ko igihugu kiteza kubaha byose eske nta wundi mugwi wo bugambanira nk'igihugu wo ushobora mu bisanzwe hariho abiba igihugu aho mvuze ku bantu bavuga nabi igihugu abiba nabo igihugu abantu bari mu bantu botuma nabo bari mu bantu igihugu cacu kidatera imbere ni mu gihe tumaze imisi tubona kibazo c'ubutare ego kibazo c'ubutare twarabonye abantu benshi bidoga bavuga ati abasuma baberekana barabonye ku ma réseaux sociaux ego hari imodoka ngo bakurikiranya n'ubutare bwagiye mu Rwanda amafraude ico kiruko kivuga kwikirira bon toujours abagambanyi babaho abagambanyi babaho abasuma babaho kuko hajya anye nta hantu na hamwe hatari umusuma ku kintu cyo cerekeye ubutare ni finale
uko mwarabonye n'umukuru w'igihugu cacu yama yakomye induru hariho no mubwiye ati mu papa wacu urarushe ndiko ndaraba turaza kugerageza gutanga impanuro kuko kino kiganiro cerekeye muri rusangi impanuro mu bisanzwe abantu biba ubutare bwari bugenewe abarundi kandi ubutare ni naco kintu conyene mu Burundi dufise uyu mwanya gishobora kuduha kimwe cyose twifuza. None ntiwumvise nk'ijya modoka bafatiye kuri Kotebu en plus de ça iriko yaherekejwe n'umujeshi sivyo muri umupolisi yari yambaye civile yari yambaye civile imodoka bariko bapakira muri pick up kandi zari zigiye mu Rwanda eske kugira urinde uhemukira igihugu cawe c'est ça ukwiyumvira yuko kuba igihugu cawe mu gihugu cawe ivyo wivyo ukabitwara les amis tuze turaca ubwenge tuze turaraba combien de fois igihugu cacu tuko turagishira hasi twebwe ngaha mu Burundi cambo cabaraho turatunze premièrement turafise ubutari cyane sivyo turafise impano twebwe mu kurima turabambere sivyo twebwe mu korora turabambere ahubwo benshi babishiramo negligence surtout mu kurima canke mu korora babishiramo negligence les amis duce ubwenge turabiye turiko turaje s'il te plaît turabe iyo turiko turaje kuko ejo hirya yejo muzeza gusanga muri ko muramaramara mwebwe nyene mwagiye gushaka gushira hasi igihugu cacu muri rusangi iyo ngendo irakwiye guhagarara bien sûr tukareka kwama kubera ko iyo biko birakogwa umukuru w'igihugu kenshi babona ko kumengo niwe yoba yananiwe voilà bivanye n'akagwi bivanye n'ubugwi bumwe buriko buratuma iterambere ry'igihugu ritagenda neza kandi rero kwacu usanga abantu bose baje nyene bagenda kugurisha igihugu cacu canke kwiba nibo bagaruka kuza kuvuga ngo dufite ubutegetsi butabaho ngo ubutegetsi bubi budutwara nabi ninde yakubwiye ko twebwe dutwagwa nabi ko mwebwe rimwe muzima je sinzi usanga abo bantu babigira kugira ngo umukuru w'igihugu bamucafuze bamusevye bamucafuze ntezami umukuru w'igihugu cacu ari ku kivi ari ku kazi kiwe ahubwo hasigaye wewe kandi nibaza ko uyu munsi umuntu araburira siyo ngo mu Burundi kweri ngo nta kigenda kandi wiri uryamye nta kigenda gute utarondeye nta kigenda nyene kuko wiri uryamye ubwenge mukoresha amaboko yanyu we Imana yarinze ikuremana amaboko kubera iki ujya yamugize ikimuga amaboko y'uwapi abarundi ntisabakoze abarundi hari ukuntu iyo ngendo yo kwiba bo bihagarika tukubaka igihugu giteza imbere kumbure ibintu bikagenda neza uzi neza nkamwe twubasiriye ko iki gihugu cacu usanga mu minsi ari nka Singapore none kizoreka kuba Singapore gute mu minsi imaze nk'utwoba igihugu ca mbere giproduce inzahabu ku isi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaravuze yuko mu minsi tuzoshora amakontineri y'inzahabu yuzuye ubutare kabisa yuzuye ubutare les amis si igihugu icarico cose coshora ubutare twebwe turatunze twebwe turafise uko tubaho sivyo niyo mpamvu dushora kugira ngo turonke amafaranga sivyo iyi strategy rero tukiraho nyene aro iyi strategy u Rwanda rukoresha go gushaka guca mu bene igihugu kugira ngo ruduhombe wo bivuga kwiki mu bisanzwe bajya ntaho batazoca bajya bazoca ahantu hose hashoboka ona hose hashoboka kugira ngo igihugu cacu kitigwe hasi orke haracarimwo abatagira ubwenge bakeneye ko gutugwa mu matwi aribo babo bafashanya nabo bakasha baza gushaka kwiba ngaha bajaneyo
sivyo bariho ukaza wumva bariko batwishima ko ngo baraturenze kandi baza kutwiba hagiye ukwivye ntaguca amaboko ntaca abakozi kandi umusuma nubundi iyi n'umusuma yakwigerega wamumuruta umusuma kwivye toujours wamumuruta badusumvye iki nta na kimwe kabisa badusumvye iki nukuri bazokwame bahayagi umunwa ku munwa gusa bavuga ku munwa haravugwa kandi nta na gato ubusuma bw'igitoro yego muga ku gitoro naho ni finale muri secteur zose igitoro biki none abarundi nk'ukwiba igitoro cari kigenewe abarundi bose katushira president arabivuze yarafashe nawe nyene baramwivye baramuriye ngo na komisiyo baramuriye komisiyo abarundi twe dushaka ko ibaze umwana yibase vraiment urumva kugira ngo atembagaze havugwe nabi ubutegetsi bwacu igihugu cyacu kivugwe nabi yuko dukenye kandi tudakenye eske urabona bano bantu kwere tuzobatutsa nyene kuko hajya n'Imana hajya igisima kimara imisi 40 nticigera kimara imyaka imisi 40 nticigera kimara imyaka muga kirinze gifatwa nta umumvise bafasha reka ngo bama bafashe bakabatwa kuko twe nta musuma twigera dushigikira umukuru w'igihugu yarabivuze ko bien sûr bapfungwa buri munsi ego umusuma wese aziyuka azofatwa haramurindiriye icyumba ciwe kiramurindiriye kwe ya twongera duhamagarira abarundi bose gukunda igihugu no kuzishigikira no gukunda ibibazo byose tuba tubisangiye rega naho umuhiri wawe woba waraye inzara ntacu ugenda hanze kwiyararatsa no oya erega naho uzoba waraye inzara ni wowe utazoba warondeye wewe rondera hamurabe kurara inzara sivyo koresha strategy zose zishoboka urabe kushaka kurara inzara ukora ijoro n'umutaga urabe ko wowe urara inzara ujya mu ntarara inzara akaca vyuka akaja kwiyandagaza ni shariki juju abo ni bamwe batembagaza bavuga nabi igihugu cacu haravuga kandi ariko naho bazokwigira bashika haravuga kandi ubusuma bw'amadevize aho naho ni too much abarundi bamwe inzira zose bashaka yuko twocamwe kugira ngo tuje down baribesha pe kubera ko iki gihugu ni cyacu umuntu wese azi ko turi kumwe sivyo aza korera igihugu ntaze yite gukorera umuntu nakore avuga ati je nkorera igihugu umuntu wese yiswe umurundi ndamuhamagariye gukunda igihugu gukorera igihugu no gukunda indongozi umuntu wese aza kuraba kino kiganiro guys kino kiganiro ni icimpanuro ku barundi cyane kino kiganiro tugikoze kugira ngo wewe ushobora kuraba kino kiganiro ufise agatima ko kumva wo kwiba igihugu cyangwa usahura igihugu guys turi mu mugambi w'iterambere umutima nahagarike vraiment nashire hasi dukeneye buno Burundi kubuha iyindi visage namba tuza ngaha tugakora ikiganiro tuvugira igihugu harabatwanga atagato Liam hariho abantu bavuga ngo ibi bintu ngo navyo tuzofata tuvuyemo ngo byo kubura igitoro ngo byo kwirigwa inzara uyo muntu abivuga nuko azi ico yakoze nica akora uyo ni wari umusuma wa mbere wowe ushobora kuvuga uruzimana aho kwiyumvira ukuntu tworonka igitoro akagenda ashinyagurira ni wari wa mugambi wo gukora wo guhaguruka ugakora haguruka muvuga ati fund of ibi bintu bihere dukora iki kugira bihere apana kugenda widoga ngo ngibi gabasha mumwidoga nk'Urwanda ngo bikazohera guma biri u Rwanda rwatubitse umuganda namwe mushaka rezami twebwe ibyo ntivyo dushikira byo twebwe nuko nyene turima twe turarimerega nabo ntibarima twe nivyo oya bobo urumva u Rwanda ikibazo rufise
ikibazo u Rwanda rufise nuko umva rufise target nuvuga ko ari nk'uburoho ari ukuntu agujya kuntu itunga ry'undi muntu ukumva base nk'umubanyi wawe ukumva ko ibyo atunze byose nawe ukwiye kubigira nk'uwagerageje kumva kahise ko mu Rwanda niko bame barakorakora nakantu umva agatoki kama gahese agatoki gako just gakomba kama kameze gakomba kama gahese kama kameze uko kubera ko mu gukomba ugira uko bajya rero kumameze maze kumva ijya nkuru y'ukuntu n'abanyarwanda bariko barasatira ubutare bwacu ibaze va naciye mbona exactement impamvu basupportinga Red Tabara basupportinga ijya migwanyigwanya ubutegetsi none baza bariya bazi ko babashizeho bizoca bikunda sivyo bazoca baza barabaha ko ku butare ariko mu Burundi ntigikunda mu Burundi aha turizieux no kuvuga abanyarwanda aka karere kose hari ukuntu bakanyumo baragasibije baratangirije ahantu hose nk'aho umenga ni wabo oya reka none abanyarwanda akajambo kamwe ku banyarwanda bafise umutima kuko jewe byarantangaje kumva bafise n'abakomisiyoneri ngaha mu Burundi ni benshi rero ni benshi cyane kandi bamwe utokeka ego harimo abakomisiyoneri benshi abagambanyi benshi kandi umwe naho yoza kukuramutsa avura muto kwibaza yuko yoba ari umugambanyi nunakema u Rwanda n'igihugu c'abagangster igihugu c'abagangster so barabaforomye ariko tugera nko barangiza kino kiganiro twagomba akajambo wogenera abarundi mu nzira yo gukunda igihugu n'indongozi icambere na mbere nuko uburundi bwacu ni bwiza kandi turabusangiye uburundi bwacu turabusangiye twese uburundi bwacu tubukunde twiteze imbere tuze kwiteza imbere gute mu gukura amaboko mu mpuzu tworore turime umuntu wese ibyo ashoboye yumva rimwe byo koresha amaboko yawe abibyazemo umusaruro en plus de ça dufatane mu mugongo ntitugume twishira mu mutwe ko tuzokunda abanyamahanga gusa twerekana urukundo ku banyamahanga hariho bamwe baterekana urukundo ku barundi babo erekana kwanza urukundo ku bavandimwe bawe kubaki ku bakunzi bacu just ku bo reka tubahe n'inkuru gatonya ryari rafuwa pase twarahuye n'umuntu twicaye ahantu uyu muntu atangura tuvyite kuducokora tubaza impamvu ngo turiko yari kuvyo dukora twe twaribajije none uwo muntu eske n'umurundi eske nk'umurundi yumva babazwa nuko turiko tuvugira igihugu uyu murundi wovuga ko ari mu mushira Jesse ndavyumva umurundi yavukiye mu Burundi akumva neza ko ivyo dukora ari amakosa mu bisanzwe abo ni babandi bari muri wa mugwi abo bacabaze muri ya migwi nimba yumva yuko jewe ndiko ndavugira igihugu canyibarutse ubutegetsi bwanje buntwara ngo ndumusazi canke sinkomeye hari ababivuga hariho n'abavyandika mu makomantere sivyo hariho n'ababivuga duhuye siko ujya mvuga ngo nje nibaza kadakomeye ngo bijya binakora ngo nibaza kadakuja ndakwije ndi normal kandi akakageso ko kumugara ko na nagatouble na kamwe nitwoba abapatriote ngo dukunde igihugu bien sûr uyu mugera niwo dushaka ko benshi kunda igihugu cawe toujours nzokwama ndabivuga kunda igihugu cawe cakwibarutse kandi ugikundisha abandi uri Amerika uri Canada uri Australia uri he uvyaye abana babwira ati mu Burundi mwana nihi wanyu abantu bose muri kuko abagukomoka muri community zose murimwo gerageza abarundi mukundishe niyaza avuga ati ndumurundi wanyu nta muntu numwe azoreka urazi ko nk'ubu nk'abarundi bari muri Amerika urazi ko biryoshe nk'umurundi erega hari abarundi benshi usanga bavuga ati ngo yango je ngo mu Burundi ngo yango je ngo sindi Burundi kandi ari umurundi
gerageza ahantu hose uri abantu bose muri kumwe ube proud n'igihugu cawe kugira ati je ndo Burundi wacu ni heza ego nawo waba amahere tugwaye amaheru yahishe toujours niyo mpamvu no mu kwaha tuhanyegeza ata muntu agenda amanitse amaboko sivyo ugenda umeze uko gerageza kabisa vugira igihugu cakwibarutse kuko ni cawe ntawe uzogishira sokuru wawe ni hari sokuru wa sokuru wawe niho bari na mama wawe ni hari n'abana bawe n'abuzukuru bawe aze barabarundi ariko jewe reka nongere ngende mvuga mu bisanzwe sinabo barundi hari ukuntu igihugu cacu bagicafuje cane ku marezo sosio ndavuga abanyarwanda surtout cane rero iyo umuntu ibereye hanze akabona ivyo abantu bandika ayandika ikinyoma hari gashashira mu mutwe guys bori kuraba ino video nkubazi ngo ngo mu Burundi ngo hari intambara barabizi ko turimo neza ico gihugu oya hariho bamwe bazi yuko ngaha mu Burundi ngo turi mu ntambara ariko les amis n'ubu ndabisubiyemo umuvugizi w'igisirikare yaravuze ati tekana mu Burundi twe turamahoro twebwe ni sawa turi degemvya ibintu byose muzobona byandikwa n'abanyarwanda bigirane n'ibinyoma sivyo vraiment sivyo ni propaganda yo gucafuza igihugu cacu Chimamvu ibihuha tuko turabivugurutsa Amurundi we uravye kino kiganiro aho uri hose mu muce wose haguruka shikama kundi igihugu cawe ego arakanu munyamabanga wa CNDD-FDD yavuze ryari tinze kwa kabonye ego unimva ukuntu umuntu avyara abantu 8 akabura mu n'umusirikare n'umwe bazane bagwanira igihugu nawe nturi umusirikare katse oya jewe nari nkoho yanje siyo urumva zana wa Murundi we nawe zana ico ushoboye zana kubahasho no kugwana zana ico ushoboye twubaka igihugu siko none mwibuka ko story tangawizi ivyibushe zana amatama murabona yuko nsigaye ndikibucuri yes saru tukuranye ikiganiro ciza cyo guhanura abarundi bene wacu n'abanyarwanda muri rusange baza kudukurikirana ego bagabanye kwipfuza kanzwe indongozi zo mu Rwanda zirakwiye kugabanya kwipfuza ahubwo zikigisha abanyarwanda gukora cyane gukora gose sibyo ego bya bintu byo gufunga umukanda nibaza ko kundongozi riya jambo ritabereye niyo mpamvu ego bakwiye kutwigirako ega nawe nyene usanga yabivuze kubera ko yabona ko byahuraguye kandi ako kageso ko kugerageza gucafuza indongozi zacu kuko ntibahagarika baje bajama ntibahagarika kandi batubitse umuganda uvugana inzara mu nda banza urondera ivyurya baje bajama ntibahagarika urugamba rwo kuducafuza bararubandanya ariko natwe urugamba rwo gukundisha igihugu no kugikunda tuzorubandanya mpaka turamagariye abantu mwese gukunda indongozi zanyu kuzishigikira mu bintu byose baba barimo so turabushimiye cyane yaro ndabashimiye cyane nanje murakoze cyane nongera nshimira n'abakunzi banje nongera nshimira n'abantu baguma bihereza story tangawizi na story water mu minsi n'amavuta azoba ahari tuzabereka na story savo byose bizoba bihari tuzobibereka ego wewe rero utaragira subscribe bandanye gura subscribe ego musharinga iki kiganiro mukigeza kure ufise cyo hanura comment utereke ko hama wewe nawe ufise cyumviro dushikiriza urashobora kukidusangiza muri commentaire ushaka kukidusangiza aho twakosheje ukatubwira ukazana ivyumvire ga turabantu kandi turakosha sibyo garo turabantu kandi turakosha kindi kintu naco aya n'amavuta ya kibonobono amavuta ya kibonobono oil amavuta ya kibonobono oil murabona ayo kibonobono oil ayo ni company twa kibonobono oil
n'amavuta meza cyane uyisize akura umukoshi. Abereke ya abereke muri tariki irava muri ya n'amavuta meza cyane akura umukoshi atuma usa neza iyo uyisize kuri bamwe bafite amahere mu maso niyo wicishije ko ugiye kuryama burahera mu mutwe iyo ufite umushatsi ugomba guhishira iyo uza urayisiga amavuta asa neza cyane atuma umushatsi wawe woroha niyo ugumye kandi ukorohera no gusokoza. Turabashimiye cyane rero turabakunda cyane ngaho hari akanimero ka Rimikash ufite icyo uterera nimero ya WhatsApp ufite icyo dutera cyumviro byose turabikunda cyane. Yes ciao murakoze.